Mu gisagara ca Dar es Salaam harateranye inama ikomakomeye cyane y'ibihugu birukiye mu muryango wa East African Community ndetse na SADC mu rwego kugira ngo barabira hamwe rero ingene amahoro n'umutekano bizoboneka mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Ariko igitangaje benshi bariko baragarukaho muri uno mwanya n'uburyo umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Ndayishimiye yanze kwitaba ino nama, ndetse n'umunywanyi we Felix Tshisekedi akaba yanze kwitaba ino nama, akaba yayitabye yifashishije ubuhinga bwa none nk'uko biriko bigaragara. Mu gihe Felix Ndayishimiye yarungitse umushikiranganje wa mbere Ndirakobu bataziranda kugarika mu nyuma y'uko nyamara yarayutse kwagiriza igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda, acyagiriza yuko cyoba gifise uruhara rumere cyane mu bikorwa bimwe na bimwe nyine birimo ibishobora kuzotuma ibintu bishobora kuba byodogera. Umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Ndayishimiye aherutse gutangaza amajambo aremere cyane, aho yavugaga yuko igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda cyo kiriko kirategura icyo twokwita nk'imigambi itari myiza ku gihugu cy'u Burundi. Benshi bari biteze neza ko abo bategetsi bamaze imisi baragirizanya byinshi bigiye bitandukanye bashobora gufata ingingo zimwe na zimwe mu gihe buhurira muri ino nama. Icyakora byitezwe nuko kandi Felix Tshisekedi arasabira igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda ibihano bigiye bitandukanye, nawe yagombaga kuba yo kwitaba ino nama, ariko bikaba byaje kurangira nyine atayitabye. Gushika uno mwanya hari byinshi tugiye kurabira hamwe mu byavugiwe muri ino nama, mu gihe bwana Tshisekedi yari yohereje n'ubundi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Madame Therese Kayikwamba Wagner, mu gihe byaje kugaragara nanone ayitabye, ariko ayitaba yifashishije ubuhinga bwa none. Hari benshi bariko barasigura yuko yonze kwitaba rero n'ubundi ino nama mu rwego rwo kugira ngo ataza kuba yosohoka igihugu, bikaza kurangira arabujijwe kuba yokinjiramo nk'uko biriko bigaragara. Ni mu gihe kandi amakuru akomeza kugenda aratugera muri uno mwanya anavuga yuko umuryango wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wamaje guhungishirizwa muri Congo Brazzaville nk'uko biriko biragaragara. Turagaruka kandi ku yandi makuru akomakomeye cyane akomeje kugenda aravugwa cyane ariko aravugwa nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi nk'uko biriko bigaragara. Amakuru yihuta adafise ivumbi akaba agaragaza neza yuko hano mu Burundi hakomeje kugenda haraba ibara riremere cyane mu bigendanye by'umwariko n'ingwano zikomeje kubera mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Umukuru w'Imbonerakure zigwanira muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, General de Brigade Kanyisha yararashwe na MTC aragwariye mu bitaro bya gisirikare mu Kamenge. Ahangaha biravuga ko rero habarizwa ibitigiri byinshi by'abasoda b'abarundi bagwariye muri bino bitaro bya gisirikare nyine mu Kamenge, aho gushika no mwanya amakuru yoma aradushikira akomeza kugaragaza ndetse no kwerekana neza nyine yuko usibye abasoda baba barakomerekeye muri no ngwano, hari n'abandi benshi bama bariko nyine barahura n'ibara rikomeye cyane, aho bivuga ko harimo ibiziga byinshi by'igisoda c'u Burundi byarapfiriye nyine muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, aho gushika uno mwanya amakuru yoma aradushikira akabagaragaza neza yuko muri kino gice hoba hari kugaragaramo icyo twokwita ibara remere cyane, aho abategetsi benshi bufata ingingo remere cyane yo guca barashingura nyine abashika kuri 5 ku munsi. Biravuga ko guhera muri nondwi twotanguye turiko turasozera abasirikari 5 ariko bariko barashinguranwa iteka nga mu Burundi nk'uko bariko bigaragara mwirimbi rusange. Amakuru arimo aratugeraho muri no mwanya akaba agaragaza neza ko muri firigo igisoda c'u Burundi hoba harimo ibiziga byinshi by'abasoda. Ni mu gihe ibihugu birimo nka Afrika y'Epfo kwa Perezida Cyril Ramaphosa, ibihugu birimo nka Malawi kwa Zalusi Chakwera, ndetse no muri Tanzania kwa Dr Madame Samia Suluhu Hassan barafashe ingingo iremereye cyane, ingingo n'ubundi ishobora kuza gutuma abasirikare babo bari muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo bafata ingingo iremere cyane yo kuvanwa n'ubundi muri icyo gihugu mu nyuma y'uko urugamba rukomeje gukomera ndetse no gufata indi ntera. Turagaruka ku bindi bikomeje kugenda biravugwa hirya no hino mu isi. Kaze kuri mwebwe mwese mubana natwe kuri no mbonesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV. Kaze kuri mwebwe mwese mubana natwe, ikaze kuri mwebwe mutwumvira
abatwumviriza cyane cyane abatwumviriza muri mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, abari mu gisagara ca Bujumbura, abari mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, birumvikana mwese turabahaye ikaze cane. Turabahaye ikaze kuri mwebwe mutwumviriza muri mu quartier amwe namwe, abatwumviriza by'umwariko muri mu mavriere ndetse n'ama province amwe namwe, mwese turabahaye ikaze cane. Ari ubwa mbere ushitse ngaha nyine byonda kwanditse sabone kugira uco waronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshe cane. Abatwumviriza bari ngaha mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu by'ababanyi, abari muri Congo Kinshasa, muri Congo Brazzaville, turabahaye ikaze kuri mwebwe mwese. Abatwumviriza muri mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda, muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, ndetse n'abatwumviriza muri mu bindi bice bimwe namwe bigiye bitandukanye mu bihugu birimo nka Zambia, Zimbabwe ndetse n'ahandi, turabahaye yambu cane. Brigadier General Gaspard Baratuza, umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi nga mu Burundi, aherutse kwemeza neza ko mu bitaro bya Kamenge bya Giseda nga mu Burundi ho bari karavurirwamo inkome. Cyakora yaremeje neza yuko abari n'abasoda bamwe bama barapfiriye muri izo ngwano. Icakora ntiyatangaje ibitigiri byabo, ariko yaranavuze yuko atari bitigiri by'umurengera. Gushika no mwanya turabona nga mu Burundi bamwe baraduhereza ubutumwa bugaragaza ndetse bukanerekana neza ko rimwe na rimwe baca baratumwaho na leta canga inzego nkuru z'igihugu z'umutekano kugira baje gushingurana iteka abo baraguye muri iyo ngwano. Icyakora benshi ntibajya umunwa mu kwibaza impamvu leta y'u Burundi iyo midafata ingingo iremere cyane yo kuba nyine abanyagihugu bojya mu kigandaro kubigendanye no kuba rero nyine abasoda b'abarundi bari ko baragwa muri no ngwano. Icakora kandi baribaza ingene ibindi bihugu bimwe na bimwe biriko birafata ingingo igendanye no kuba abasoda babo bashobora kuvanwa ku butaka bwa Kongo bakagarukanwa mu bihugu byabo. Twarabahaye urugero nk'akarorero mu gihugu ca Malawi yarafashe ingingo yuko abasoda babo bagomba kugarukanwa mu bihugu byabo, ndetse akiyongeraho n'igihugu ca South Africa canke muri Afrika y'Epfo nabo borafashe ingingo yuko igisoda cabo kigomba kuvanwa muri ivyo bice. Ariko kuri uno mwanya amakuru dufise nuko leta y'u Burundi ikwiratanga ibizega bimwe mu gihe ibindi byo biri mu mafrigo nkuko bigaragara. Icakora amakuru y'amaradushikira nuko bariko baranategura izindi batayo zishobora kurungikwa muri Kivu y'Amajyepfo. Hari amakuru akomeje kugenda aratugira muri uno mwanya. Umuryango w'umusirikare Bukuru Thierry araherutse guhitanwa nawe n'ingwano ziri muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Bukuru Thierry ni umusoda aciri muto cane, aravuka muri komine Kibago ni mu ntara ya Makamba. Yarinjiye igisirikare mu mwaka uheze, ahejeje imyimenyerezo acarera janwa muri RDC kugwana n'umwari wa MTC. Bukuru Thierry nta nakanya nawe yoba yarahawe ko kuja kuramutsa umuryango ahejeje formation nkuko biko bigaragara. Mu misi yahera rero niho abajyango baronka amakuru ku mwana wabo yaguye muri RDC. Umwe mu bajyango aramanuka rero i Bujumbura, baramukundira kuraba rero ku biziga biri rero mu nkambi nkuko biko bigaragara ya Passive batazira gutanamo gutanamo. Arasanga koko rero Bukuru Thierry arimwo rero mu biziga bibitse aho hantu. Igisirikare caciye rero kimenyesha umuryango ko rero kizohamagara rero guhamba canga se gukora amaziko iyo Bukuru Thierry. Azoba kwigenekerezo g'11 Ruhuhuma 2025 mwitongo ry'abapfuye ku Mpanda nkuko biragaragara. Abo umuryango we baragaragaza ko rero nubundi bababajwe no kubona umwana wabo yarapfuye aciri muto cane, ndetse bikaca biramenyekana, ariko leta y'u Burundi nice irabibatangariza. Aya mafirigo y'igisirikare nubundi arabitse ibiziga bingana gute, bizohambwa gutya kugeza ryari, imiryango yoba itaramenyeshwa ko rero abayo babitswe rero ngaho ingana gute. Ibi bintu birateye isoni. Umusoda araguye ku rugamba, nateye isoni leta nishinge rero umunsi wo kunamira abasirikare baraguye muri RDC. Icyakora akanakamo kamaze imisi karimo karibonekeza mu banyagihugu bamwe. Icyakora kandi leta y'u Burundi nticira byemera, ahubwira komeza kugendera bikora mu ibanga. Ni mu gihe imbonerakure zimwe na zimwe zikomeje kugaragara nabwo nazo mu mwambaro w'igisoda muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo nkuko bikomeje kugenda bigaragara, aho gushika uno mwanya nazo zikomeje kurungikwa
hari abanyagihugu benshi batajya umunwa ndetse bariko baranatera akamo General Prime Niyongabo umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi baramubaza impamvu ndetse n'ingene atabasha rero kuba nyine yotorera inyishu iki kibazo gushika uno mwanya kandi mu gihe u Burundi buriko buragirizwa kuba rero buriko burapfusha abasoda kurenza abandi bose ndetse akiyongeraho n'ibindi bibazo bimwe na bimwe nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho harakomeje kwibazwa ibindi bigiye bitandukanye cyane n'ubundi nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho biravuga ko mu mvo z'uko Uburundi bwama buriko burikanga ibitero biremere cyane bishobora kuzobashikira muri Kivu y'Amajyepfo biravuga ko hafashwe ingingo iremere cyane yo kuba igisoda gishobora kuba cyorungikwa izindi batayo nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira muri Kivu y'Amajyepfo harasanzwe habarizwa igisoda c'u Burundi kiganjemo rero ingabo zimwe na zimwe zararungitswe kurwanya umwari wa MTSR akiyongeraho n'abandi bararungitswe muri icyo gice kugira bagwanye umuhari wa Ready Tabara mu nyuma y'amajambo Valison Ndayishimiye herutse gutangaza agasigura yuko yo afise amakuru yizeye neza yuko iyo ngwano ishobora kuzogera nga mu Burundi hariko harafatwa ingingo zigendanye no kuba yifuza n'ubundi kuba yojyana abandi basoda muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Leta y'u Burundi irafise umugambi wo kohereza izindi ngabo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo iherereye mu burasirazuba bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ikigamijwe no kugira ngo rero zirinde rero umujyi wa Bukavu mu gihe umutwe rero witwaje intwaro wa MTSR wagerageza kuwufata rero nk'uko byasobanuwe na radio mpuzamakungu y'Abafaransa RFI nk'uko biko bigaragara. Ingabo z'u Burundi ziriyongera kuri batayo yose amakuru rero akavuga yuko mbere yo kohereza muri RDC mu misi ibiri ishize rero zabanje nyine guhurizwa mu kigo giherereye muri zone Gatumba hafi y'umupaka uhuza Burundi na Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Iyi batayo izaba iya 16 y'ingabo z'u Burundi iri muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo kuva mu mwaka wa 2022. Ubwo rero ubuyobozi bw'ibihugu byombi rero n'ubundi bwagiranaga amasezerano y'ubufatanye mu kugwanya imyera yitwaje ibirwanisho muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ingabo z'u Burundi zose zarabaga muri Kivu y'Amajyaruguru zaramanutse muri Kivu y'Amajyepfo mu nyuma yo gutsindwa na MTSR zijya gukomeza ibirindiro by'ingenzi cyane birimo ibya Kavumu ahari ikibuga c'indege nk'uko biriko bigaragara. Ubwo rero izi ngabo ziyobowe na Brigadier General Posiyeri Hakizimana uzwi nka Migi zakururwaga muri Kivu y'Amajyaruguru byorohereye MTSR gufata umujyi wa Sake n'uwa Goma. Ubu rero biravugwa ko uyu muhari witwaje intwaro uzafata Bukavu mu gihe ibirindiro byabo byakomeza rero n'umuri kugabwaho ibitero nk'uko biriko bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aradusumira nuko n'ubundi nga muri iyi Kivu y'Amajyepfo nayisumbirijwe ndetse ishobora n'ubundi kuba yogabwaho ibitero biremere cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda agaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Mu gihe ibintu bikomeje kugenda bigaragara ubuyobozi bw'umuhari witwaje ibigwanisho MTSR bwaratangaje ko leta ya RDC canke Republika Iharanira Rusange ya Kongo ariyo yatorokesheje imfungwa zirenga 4,400 zari zifungiye muri gereza nkuru ya Munzenze iherereye mu mujyi wa Goma. Namakuru yatanzwe na Guverineri Musha w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Buramatari Bahati Elasto Musanga Joseph nyuma yo guhabwa rero izo nshingano ku mugaragaro kwigenekerezo rya 6 Ruhuma 2025. Amashusho yarakwirakwiye ku mbuga ngurukana bumenyi kwigenekerezo rya 27/0/2025 ubwo MTSR yarafataga umujyi wa Goma. Iki gisagara ca Goma nyine yaragaragaje imfungwa nyinshi zisohoka muri gereza nkuru rero zisakuza. Buramatari Bahati rero aganira na mama ubwo agasaba yaragize ati umujyi rero wa hano urimo ibibazo bitatu. Icambere hari ingereza rero yarimo abicanyi, abo bicanyi rero bose barafunguwe bari bamaze bari hanze baratorotse, leta yarabafunguye mbere yuko rero tugera ngaha Igoma. Uyu Buramatari kandi n'ubundi yaranatangaje ko ubuyobozi busha bwa Kivu y'Amajyaruguru bugiye gukorana n'inzego z'ibanze rero kugira ngo bufate aya mabandi yose ashaka guhungabanya umutekano arimo rero n'izi mfungwa zaraturutse muri ingereza
neza aya munzenze nkuko bikomeje kugenda bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni mu gihe iyi ngereza rero bivuga ko yari irimo imfungwa nyinshi nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga, ndetse batari bakeya bakaba bagaragaza ko iyi ngereza ari isanzwe ibarizwamo abatari bakeya. Ntacyo n'ubundi leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iratangaza ku bigendanye n'iki kibazo, cyane cyane nka Constantin Mutamba asanzwe ari minisitiri w'ubutabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu yarakunze kumvikana mu bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye yibasira ndetse anagaragaza ibikorwa bimwe na bimwe by'umwari wa M23. Uyu yarumvikanye kandi ndetse anagaragaza neza ko yiteguye gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo gahunda za leta zibashe kuba zogenda neza, ariko yaranumvikana ko ari umwe agomba gushira mu ngiro ibigendanye n'igihano cy'urupfu icakora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntacyo byigeze biratanga ibyatumye umwari wa M23 ubasha kuba wo kwigerura ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Kugeza ubu M23 yarashyizeho uburongozi bumwe na bumwe bugiye bitandukanye, haba mu gisagara ca Goma n'ibigwati bigikikije. Mu kanya turagaruka ku by'ibanze byagaragaye n'ubundi muri inama yahuje abategetsi bagiye batandukanye.